burya urazi gituma umubona nk'umuntu mubi umwana mubi nuko muri wewe byakunaniye kumwakira mu mutima ubu nyene umwakira mu mutima nk'umwana wawe ukabafata kimwe nk'abana biwawe kuko kugira umuntu aba umwana wawe sheri naramwakiriye nimba ubona yuko uyo mukobwa wari wa giciro cawe ciza ca mbere uragenda urabuyubika ku buryo ntazosubira kandi kubona Kersi na Santiana bari kumwe sinshaka sinkeneye namufashe nk'umwana wanje wa mbere namufashe nk'umuntu nzi neza yuko ari je namuvyaye mugabo kubw'ingeso ndiko ndabona ko ntovyihanganira noneho nk'ubu waryoherwa waritavye Imana wacu usanga Kersi bariko baramufata nk'uko ivyo je ntibindaba ndiko mpagararira agateka ku mwana wanje ndagusabe rero unyihanganire cyane ujya mukobwa sindamukeneye wanje nizere ko vyumvikanye none ko wakazigo navuze sinkeneye kandi kumubona iwanje Uramweye kweli Nusina nakubwiye Zateguza kugenda kurya nyene Nyakati nabibonye Entre takwiye Ahantu nshobora ko ndaguteye bishasha Shana ndabirindiriye mu gishika kinini Birizakwiye Ariko nashaka guhanuza Ndahari kubwawe Ujya mu bosi wawe umubona gute umeze gute Je sinzi tempo menga arakuze Ini sinzi menga nasumba imyaka myinshi kwini Anshatse kuri umwana Bakusumza imyaka myinshi Shaye imboga zibona abana kweli We aho kurabica kumariye Urabe ati sinzoba ico nambara sinzoba ico gufungura Nzobaho neza abantu ntazobona yuko jewe imbuzi umuntu antunga Tutamva ngo harakuze wasumvye imyaka nibiki Shaye imboga zibona abana Mundekere none Chadamutora Ikibazo niyo nyemera Gusa ariko nabwiye Reka nkuhanure nk'umugenzi wawe sivyo Anje kwita ku myaka Raba amafaranga afise Kuko muri kino gihe abahungu bakino gihe nta muhungu azoza no kugukunda wewe ngo nukubera ukiri muto wanje kuko abahungu bubu barakenye usanga abahungu bubu bikunda ibishuga mami none wewe nitasaza nangu ugira amafaranga ntindazogukunda Ati rero ngumeko none gumako kuko baseka ndakwereke wewe kumwe na Dani arakuze kandi ubu naho abahungu bubu bagenda ku bagore bakuze none wewe ntaja kuba ega nta mwazo gutwenga ko isi niko yubatse muri ndo misi ubu rero ndi mabuja wawe yubaha umugore twumvikana ndagukeje cyane kandi n'amahirwe menshi ko na Dani yatoye wewe konga ko uri mugenzi wanje ukabugiye kumbera amabuja be mana nzokuba zotangara umindutse oya nyene nzodinyo ko buta tegerezwa kunyuba ariko uzoguma ukakubugenza oya murabizi naho kuva kera gusa nyambutse ko ari ikintu kinshimishije uko natoye wewe wowe rero ugenda usamare biragusha ntuzoba gusa nakubari gusa ndakubwira ikintu kimwe urafina cyane oya ni bon tugenda neza Allo boss nashizeko nari nkiri muri ville mukanya ndasubira kazi sawa shazoramba cyane kuri ubwo muri mu telefone ushaka tuyaga ndaraba shows uno munsi ngene ziza gukurikirana
God the beach hariho sho ariko hariya ni kure numva umengo urazi hariho karaoke no musi ryoshe bebe uzare vya bintu vyawe no musi nkeneye kujana nawe ariko wibuke ko nakubwiye ko dutaha kare amasaha yose tuzakugira dutegerezwa gutaha kare ushire mu mutwe unyibuke wibuke ko ndi mukuru wawe we kunyubaha we nawe rero amasaha yanje ya wibuka ko dufise abavyeyi bakeneye kutubona kare santa mva ndakubwire karaoke ihera mino cashiraho boom hajya rero haba hageze ko turya shoneza wano nabo abavyeyi bacu uragenda ukaza wumva uri hehe twagiye dutegerezwa guprofitiramwo sawa ngaho unyemereye ko tuza gutaha kare nta kindi taha kare ko urubura wapfa ngene rero wigira umwana mwiza je biranshisha niwe mbuza no kwironkera amafaranga muze haraza akamba dufise kibazo nane bafise imigambi myinshi yo kuja banza urindire ndi mukuru wawe uvyumve ushire mu mutwe we naco basaza kuza tujane nta kibazo ngaho umenye yuko uwanka kuryoherwa nta myaka ijana jewe muzeha abakeneye ampa amafaranga kuko nitwaronderera ubu mama yopfa ntiyorongora ikindi kigora akazana ibindi vyana amahera tuyononye nk'ubu tuzoja tubaho gute kuri kuvuga ngo bazopfa sawa naco ke inkoni zifashisha mu busaza wica ukiri muto aha nta n'isoni nkabona ko tukwiye kwegeranya amafaranga y'abavyeyi tukayabika ejo bashobora gupfa Racitse. Racitse. Ngombwa kuririke. Wabonye ingorane z'abantu arambese ngo ndamuhebere umukobwa ngo mabifu ngabese uri kuranwe wabonye ikibitsa abantu wakibonye kumbe no kuza kuntwara mu gisagara bavumwe Kiza uri kurarira umengo n'ikiziga aho gitwenza Kiza wowe uri umuntu w'umugabo agasho nikagutera ubwoba sibyo icezi nyayo dufunzwe ibujumbura Ukuri ya Mungu nawe nibiki ufunga ubujumbura sibyo Mungu nawe ufunga ubujumbura uca ugenda uri none wowe wibaza atari icezi yo gufungwa ngaha none badufunguye ntituzogenda dukore turondere ubuzima none nawe uko badufunze urazigiye bazodufungurira je nabize icizeye yenda tuzofungura wewe uri kigugu honyene raba ibyo nasezeraniye mama nta na kimwe ndacitse aho rero uravye neza wosanga ari mama we yaduteye imyaka yego ni mama wanje atera imyaka yora Como ele turi yikibafara nuyu nyumba kumi uyu niwe yatanguye akajagari uzibe sisi kumva
kumva n'umwakarareke dore ngahaye muzibe sisa kumva umuntu akaravuga ngahaye naho sisa kumva umuntu akaravuga ngahaye mwumvise nyuma komeze nsubira kuvuga ziba nabwiye zibe no sisa kumva umuntu akaravuga ijambo ngahaye Nzizubira. nababwiye ziba ata muntu mufise ngahaye musokuza gutora izindi twebwe ewe bujumbura ziba shakumva ijambo n'imwe kandi ibibazo bibiri ko adashobora kuvuga ingendo ngahaye sisa kumva n'umuntu na n'umwe mwumvise ibibazo bibiri ko bidasubira Chérie. Hama merci beaucoup. Umunsi wagenze kubona ko uko biri kose turabishima ko twayibonye. Bo hama ndakubaze. Invitation zose wabonetse kuzitanga. Zigira zihere ni bon. Ndazirembeje. Ikubunebwe zitanga izere kubera ko iyi ni indwi yanyu mubyibuke. Usuminga numeze neza ari Ndarushe ngira nje kuruhuka. Sasa ndabiko naruhuka na 15 minutes iyo basi. Okay. Kikanzo coco bimeze bite? Ni bon. Zoja kwitara bien. Mbe ukoresheje kanze imeze gute kinabwiye? Uzoyibona. Nta nibwo ugiye gufotora. Nizeye. Shaye. Reka bishimuko. Ego. Chérie, raho je mu rugo kono biriwe. Gusa nubwo rushe sinobona ko ndagushimira kuntu wahisemo kumbera umutima w'urugo. Umunezero ubazaza baranyita mutama nundi warasanzwe warinyita burya agafaranga nako ni ikindi kintu baca kwita izina udafise ariko bazonyita mutama mu bashinga ntahe mbe natiwe kuko nzambaye umuntu umugabo sawa sawa bayi. Steve. Ivan.
ibi bintu byabaye ndazi ibintu byayanganye ubuzima sindabona iyo buriko buraca niyo bugiye guherera gusa byose biroroshe isaha mu mutwe kuri ibyo naraye ndiyumvira yateye ku mutwe ndaronka plani ndira gato uno musi waraye naraye ndiga plani plani imeze gute mu gihe dukoze ikintu kikanga bisaba yuko twiruka cyane kugira dukore plan B. Come on man, mbwira plan imeze gute? Okay. Ndazi neza na neza yuko wizera yuko tutigera tunanirwa mu bintu dukora twebwe. Iyo chance duhe igikendi. Hari igihe ugira plan B wibaza ngo ni plan A. Kumbe plan A wari wayihenzeko. Babe. Thank you. Niki wewe? Nundi kakaguma mu by'iwanje. Babe. Hari ikibazo nyabaki. Icyo nawe nakoze ko sirihe ku buryo tumara iminsi mbona utameze neza. Nini amahoro yoboneka gute nyene? Si utuma nawe mahoro ataboneka. Beje nakoze iki? Ndakubaza. Umugore mwiza nkawe. Ariko udashobora no kubyara umwana w'umuhungu kugira ngo nzomusigire itunga ry'iwanje. Ubona umaze iki? Aho kubyara abana b'abakobwa gusa abakobwa urabazi ni buca bagenda. Ibi bintu byanje je naronde nzobisigirana. Neno nocanje nkaneze. Alvan, yo, umurashi wa nyawe aratobora. Please kakuzungurukana. Bwira plan irihe? Uribuka abantu twavanye ruguru. Story yawe yarahetse? Aho yumvira ko ibintu ariho bihereye. Niho bitanguriye. How? Okay. Icambere na mbere no kubafunguza. How? Baby, kubyara si jewe nawe, n'umugambi w'Imana. Kandi kuba ntararonka umwana w'umuhungu, siko se giwanje. Beho kutiyumvira ko hari habamara imyaka n'imyaka atanikorotse baronka. Kandi babayeho mu mabukoro. Kuba kitwe tutoshimira Imana kuba dufise abana babiri b'abakobwa. Ibyo uvuga ndabyumva. Kubyara n'umugambi w'Imana. Ariko hariho nibiba kubera twebwe canke kubera imiryango turukamo. Benda kubaza. Uwi wanyu. Wari n'umuhungu n'umwe migeze murongo. Bivuze yuko ivy'iwanyu ari byo bikurikira umuryango w'iwanje. Nivyo nzobyanganira jewe. Niyumva ko ari karonda ikurikira umuryango w'iwanje. Wafunguza ucujahe. Ivan, uno munsi wo kuburi ngaha widekenje. Kubera bari mu kibanza cyawe mugasho. Uno wafunguza urajahe. Bro, ndakumva. Nijyari turapanga ikintu c'ubujuju. Okay, then. Okay. Ushobora kudashobora kwibagira ibintu byatubaye ko kugira tube twidegenje muri uwo mwanya, ariko nawe ntushobore kwibagira plan twari dufise kugira twisange mu buriya buzima bwa ruguru.
sinovyita ko bwabaye ubujuju kubafungisha kuko hari byinshi byabakijije sivyo ariko kugeza iyi saha kugira twebwe tukora ibintu byacu bimeze neza nuko twokora uko dushoboye kose byanga byakunda ku neza no ku nabi bitegerezwa yuko bafungurwa. Eva ibintu twaciyemo uravyibuka cyane ibibazo twagize navyo uravyibuka none uyu munsi ugomba bafunguza ni gute rero nofungisha abantu mbonamwo ubuzima bw'iwacu ubuzima bwanje nawe buri mu buzima bwa bajya bagabo ubuzima bwa bajya bajya muri ico gitambo c'ubuzima bwacu. Ivan nturigaro nta hasi na rimwe gusa ikintu no gusaba rondera laptop yego wayironka uzocumbwira baze kiri joro rya kubanyerere rero kwiyumvira ibintu nk'ivyo we wosinzira muri ihari reka muhungu gusa ikintu no kwizeza tugiye gushika ku byo twarondeye igihe kinini tutazi aho tuzobikura simano bw'Imana ariko be kuba atamwana w'umuhungu dufise iwacu je ko saji wanje niriye ikosa ryo kutabyara umuhungu ndi imana ku buryo ntegura umwana ategerezwa kuvuka. mba ndakubwira gerageza ukoresha uburyo bwose umwana w'umuhungu aboneke atari ibyo je wapi ntamoro ndeka no kuntesha n'umutwe wawe.